sinzi ko wihweje aka video kuva ku ntango gushika aho gaherera aka video baduhaye aka video katanzwe kuri Twitter abandi n'abashaka kuraba ko kose canke original yako arashobora kuraba kuri Twitter ya Ntare House ni presidence y'u Burundi ku rukuta rwabo rwa Twitter barashobora kukabona kariko kuko nta muntu azoza kuyaguha kuri gusa kandi nta n'umuntu azoya kwima ufise ivyo wamushiriye kweri umunyagihugu umwene gihugu tumwankuraje imva hari imikawa agafaranga nawe akabone hanyuma ashagira umwete aje gutera ibipimo byose yaze gutera ibipimo byinshi vy'ikawa bishore hanze. Yes, turabaramukije cyane mwebwe mwese mudukurikirana muri ku mpande zene z'isi turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana naho muherereye. So my name is Ram Promoter behind the camera. Yes, wotaragira subscribe, bandangira subscribe, like, share, comment kugira ngo ibintu byose tubashikiriza umugume mubibona neza. So twagarutse kandi jewe na G-Doc umuntu wanyu muramaze kumumenyera. Ndagenda mwakira hama baramutse hama dutangura ikiganiro. Bro, karibu, welcome. Murakoze gose cyane, murakoze gose cyane kunyakira. Reka ndakwipfurize umunsi w'Imana mwiza, umunsi wa Munguga. Twifurize n'abadukurikirana. Abadukurikirana bose ndabipfurize umunsi w'Imana mwiza. Ariko kandi reka cengira ko ndabasaba. Uyu munsi ndafise ibisabo bine. Igisabo ca mbere ndagomba nsaba umunsi ko tuba tuja guhimbaza abakiristo muri Katolika umunsi bahejeje gusangira baze guca bashoza amazi ya story water kabisa bahejeje gufata umubiri wa Kristo bakarenzaho ka vinyu barenzako story water kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza. Abaporoti nabo n'aba Pentecote abitwa barokore canke abakizwa nabo tubasaba baze guca banwa aka story tangawizi ko bobo umengo nta bintu byo gusangira bibayo mugabo basohotse barashobora guca bihereza aga story tangawizi tukaguma twimererwa neza kuko na John ndagafata nta rukoli irimo ni 0%. Urumva ko dushobora kukihereza bashobora kukihereza atangorane ariko kandi hari abandi bantu dukunda kubona ari banini urabona n'aba bantu banini bakunda kwa bambaye amakanzu manini n'amaso bazibiye gutya urabona babashiki bacu bo mu idini rya Islam bajya abantu kugira bagume batagatagume banini hariho mayonnaise story mayonnaise yo muri story company nako nayo nyene barashobora kuza barayigura bakaza barayihereza bakabandanya batagata gose cyane kabisa ko ari sawa. Igisabo cakane canje cakane nto kwibagira dufise amasaro do botemeshi mu Burundi amasaro do botemeshi azara dufasha gutunganya imishatsi y'abadamu kugira ngo bashiki bacu canke abapfasoni bacu bagume basa neza batagase kabisa bagume batagase bafise imishatsi imeze neza yoroshe ifise vitamine isukuye miremire abo nabo nyene barashobora guca baza barisiga twatuvuta duhora tuza turavuga tuvuta twakibonobono kabisa ibintu bikagenda neza cyane. Aho rero jewe ibyo bisabo byanje bine babyakiriye neza ubu munsi urashobora gushishiramo ka video tukitangurira ikiganiro cy'umunsi. Ariko imbere ko ndagashirako wamaye ndagusaba nakubaza ikintu kimwe usa nabasigurira abantu badukurikirana wewe nka wewe nk'umurundi akunda igihugu iyo ubonye nk'indongozi canke umukuru w'igihugu afukama hasi agafukamira Imana kirya kintu wowe ugihe uburemere bungana gute? Mu bisanzwe nuko uciye uhera ku ndongozi z'igihugu canke umukuru w'igihugu kuva na kera baravuga ati nta kuganza na kumwe kutava ku Mana mbere byanditse mu bami umengo 8 gutyo 15 canke 16 ati ni jewe ntanga ukuganza kose kw'abami. Rero mu bisanzwe abantu bamaze nk'ubu unye mu Burundi urana twaratahuye no muri mibirizo shingiro bashira Imana imbere twashize Imana imbere sanzo. Rero umukuru w'igihugu canke umwami ko ntibazoguhenda umukuru w'igihugu abasa n'umwami ko kera abami batwara
bataba batogwa baba batwara ubuzima bwose umukuru w'igihugu n'umwami rero abene gihugu burya kugira urabe kugira umenye mu gihugu kanaka uko abene gihugu babayeho cyane bitwara kesho usanga abarundi bakira bakunda no kuvuga ati umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose umwami cyangwa umukuru w'igihugu ategerezwa kubera akarorero abandi iyo rero umwami aciye bugufi iyo umukuru w'igihugu aciye bugufi akaba ari wa muntu ashobora gufukama imbere y'Imana agasenga byerekana yuko muri ico gihugu n'abene gihugu baho hantu n'abene gihugu baho hantu bubaha Imana kuko nabo baca bugufi bisunze none wewe umwami yarinze aca bugufi agafukama urinde kugira ntufukame nawe urinde kugira ntusenge nico gituma n'Imana kera wasanga ishaka guha ubutumwa abantu bayo nk'abanya Israeli yabihamagara umwami ati yewe Shafati ingo ndakubwira ukuntu muza kwitwara mu rugamba ko muza kwitwara mu rugamba nuku ugiritse kumuhamagara bavugane nayo ni kubera bari basanze bafitaniye ikiganiro basanzwe bafitaniye ubucuti imigenderanire birasaba rero yuko umuntu wese aca bugufi cyane duhereye no kuri bakuru ku ndongozi ku nzego ibyo nabyo urabibona mu Burundi nibyo twibereyemo vraiment nta ngorane ikintu ciza cyane rero kandi twotera intege y'abarongozi bacu kabandanya basenga kabandanya baca bugufi Imana yacu nayo igakomeza kuturongora mu byo tuba turiko turakora kabisa reka rero tubashiremo kano ka video hama bakarabe hana ni umukuru w'igihugu yari mu gihugu ca Vietnam katukabashiremo bakarabe hama ugira ico kavuzeko sinzi ko wihweje aka video kuva ku ntango gushika aho gaherera aka video baduhaye aka video katanzwe kuri Twitter abandi n'abashaka kuraba ko ukose canke original yako arashobora kuraba kuri Twitter ya Ntare House ni presidence y'u Burundi ku rukuta rwabo rwa Twitter barashobora kukabona kariko jewe aka video ndiko ndakihweza hari ikintu kanyigishije gose cyane kabisa sinzi wewe ko wigeze wiyumvira ukuntu umuntu abasirikare bo muri Vietnam bashobora kumara indwi zibiri hajya kwiga ururimi rutari rwa biragoye kabisa cyaje kwiga ikintu uravye distance iri hagati y'u Burundi na Vietnam iri hariya anye imatanye n'Ubushinwa kabisa ni nk'amasaha 8 canke 9 n'indege uri kuragenda ubonye rero abantu bashobora gufata indwi zibiri bariko bariga ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi civyo bintu byanyigishije gose cyane biranyigisha cyane kubera yuko urana se Barundi nyene cyubahiro agendera muri Vietnam muri ako ka video barerekanye abasirikare bamwakiriye bariko bararirimba Burundi bwacu na ya mantuze ya mafafare bijya byuma bakoresha n'imbara amatrompete abahinga mu by'imiziki sinzi ngira ko babivuga bariko bararirimba ururirimbo ruhayagiza igihugu cy'u Burundi bijya rero vyerekana agaciro babahaye uwo mushitsi bagiye kwakira kabisa vyerekana agaciro uwo muntu abafise muri ico gihugu hari gihe rero twebwe ngaha mu Burundi canye hari gihe abarundi je mpora nkunda gukurikirana ingendo usanga se Barundi ariko arakora mu bihugu bitandukanye
hariho byensiri ibihugu usanga abarundi basidukanye niyo nka bakamusanganira hagira bikaba ibintu biryoshe cyane mugabo ngaha mu Burundi turacafise abantu binyanka Burundi sinzi ko ukunda kuraba uri kuraraba abantu bamwe basanga bari korakoresha amarezo sosio je nkunda kuvuga ati burya ikintu cambere gikwiye kuza imbere ya byose urukundo w'igihugu kuko naho twokwankana naho mwokwankana n'abantu naho mwokwanka indongozi canke jewe nawe naho twokwankana burya twankana mugabo dufise aho dutaha turakankana mugabo dufise aho dutaha tukaza kuryama amahoro tukaba twariye ejo nitwasubira tugahura tugahungurura imisaya yacu tukarya amenyo mugabo tukaba twariye rero iyo uri kuraraba agaciro baha perezida wacu Sebarundi mu bihugu abari ko arajamo ugacuraba abantu bamwe nabo mu gihugu ugacuraba abantu bamwe mu gihugu usanga bariko baravuga ibi na biriya nivyo kuko burya nta burongozi na bumwe butagira opposition kuko burya na opposition bifise akamaro nta burongozi butagira opposition uburongozi bwa Yesu Kristo bwari bufise opposition kandi yari umwami w'abami yaje ava mu ijuru gushika naho bamubamba mbere bamushira ku musaraba n'imisumari baratera kabisa rero mugabo ubwo rugendo yakoze muri Vietnam twari ko turaba ko ka video ibyari bikagize biragaragaza urukundo bamugaragarije kandi bikagaragaza yuko mu byukuri abarundi bamwe hari ikintu tutaramenya hariho agaciro abandi bantu bamubonamo babonamo indongozi agaciro babona bisunze ivyo akora mugabo twebwe usanga tutariko turabona neza tutariko turatahura neza kabisa iyo ndiko ndashaka je kubitahura rero iyo ndiko ndavyanaliza neza kugira ndabibone mbona ukuntu yizegwa mu bintu bitandukanye mu burongozi butandukanye bwo kuyisi kubera bari abantu usanga bafise vision canke bihweza neza bavuga ati uwo muntu ko bimeze kose uwo muntu mu mutwe arafise mu mutwe arafise naho yipfuza kuba yoshikana igihugu nubwo bitarakunda kubera inzitizi izi na ziriya arafise aho yifuza gushikana igihugu kandi rero vision ni ikintu gikomeye vision ni ikintu gikomeye kandi abarundi bakunda kuvuga ati nta uzimira atagira nta uzimira atazi yaje iyo utazi yuja ntuzimira rero barabona vision bakamubonamo vision kandi nawe arafise vision nyinshi yamba ariko aradusigurira abarundi gusa hariho bimwe tutaratahura izi ngendo zose umuntu aba ariko arakora kera bavuga ngo kujima namba kera se wasanga nk'umupapa yari ikoko yavuga ati reka mfata urugendo ngende ahantu bitima namba ngo hari mu mice ya za Tanzania sinibuka ko ari za Tanzania canke mu Buganda kavuga ati reka ngende imanamba kurondeza Sebarundi nawe akavuga ati ubu reka mfata urugendo nje hariya nje kuraba ukuntu byogenda kurontekenikanye n'ibigende nkagenda kuramforosa imigenderanire n'iki gihugu canke nkagenda kuramforosa cooperation n'iki gihugu kugira ngo ndonke ibi nabo baronke ibi kabisa hajya anye iyo uri kuraraba neza isi aho igeze uyu munsi umuhisi yahora akunda kuvuga ati hari intambara tugwana mubonesha amaso n'izindi tugwana zitaboneka zitagaragara kabisa zitagaragara kandi izo zitagaragara zirakomeye izo tugwana tubone izo tuba tugwana ziboneshwa amaso kuvuga muri Kongo ko abasirikare b'u Burundi bariko barafasha byo babiboneka kuvuga ko muri Somalia abasirikare b'u Burundi bariko barafasha babiboneka muri Central Africa ko bariko barafasha izo ni intambara ziba ziboneka kuvuga ati ku mupaka twatewe tuze kwivuna umwasi izo ni intambara ziba ziboneka sivyo ariko hari izindi ntambara burya indongozi ziba zigwana twe tutabona hari izindi ntambara ziba zigwana twe tutabona uyu genda ashobora kuvuga ati none gabasha none ko bavuga ko muri Tanganyika hari igitoro
kubera iki none tutagicukura kugira ngo igihugu ejo kibe gisayangana. Aho rero ni hahandi haca haza za ntambara tutabona zitagaragara. Ugasanga hari abantu hariya bikomeje abanyaburayi canke abahehe bikomeje bavuga ati ico gitoro kirahari muga ntimugicukura bice bifatanya muri mwe badusigurira bya bindi none ntiwumvise mu mwaka wahera mu Bugande bavuze ati tugomba ducukure gaze iruzuye bimeze neza kugira ngo rutere imbere. Abanyaburayi toya nyakubahwa perezida oya ntibikunda reka tubanze twumvikane ku bintu by'iwanje. Ntibabura ibyo bagusigurira baba barazanye ibintu byinshi ngo changement climatique tucukuye hari ibyo usanga biriko turiko turonona ikirere, hari ibyo usanga byafegita amagara y'abantu. Ati rero ni ngombwa bari twebwe ducukura twe twabimenyereye. Aho onye bakakobirija yuko baha isoko, bakakobirija yuko n'amafaranga baguha kandi waruzi turaza kunegosya hanyuma jewe nunguke nabo bunguke kabisa. Ibyo rero usanga keshi rimwe na rimwe biriko biragora indongozi zimwe kubera usanga keshi bujya hajya isi ibifise ahitwarirwa. Isi irafise ahitwarirwa, isi irafise n'igifungu usanga iri kwiratwarirwamwo kubera abantu bamwe bamusanga barikomeje ku isi kabisa. Rero nuko bimeze Sebarundi tuba dukwiye kumutahura twese twe gutahura ubwigoro abariko arakora kugira ngo igihugu gitere imbere kuko nariko navuze kuri ibi bizazane usanga isi iri kuracamo burya su Burundi gusa hari bizazane byinshi usanga isi iri kuracamo ko burya kugeza ubu munsi nimba ushobora kumva Trump avuga ati aba naba baje kudutwara ubuzi baje kudutwara amafaranga tugira tubapakire tubasubize wabo suko ibintu biba bimeze neza. Jewe mpora ngendera rimwe na rimwe mu bihugu bimwe nk'izi za Kenya canke nk'izi za Mali za Centrafrique ibihugu bimwe uri kuragenda za South Africa urabona yuko isi isanzwe iri muri kino gihe isanzwe iri mu bukene hariho crise économique yarigeze no kuba mu myaka ya za 80 gutyo. Hariho crise économique n'ubu munsi iri kurafata ibihugu byinshi ku bihugu byinshi urabona yuko bisa n'ibiri mu bukene. Wagiye ubona ibifungu muri iyo misi heze ngo bya Gen Z mu Buganda bakagira manifestation, muri za Kenya bakagira manifestation, za Nigeria bakagira manifestation biyamiriza iduga ry'ibiciro by'ibintu bica biyamiriza ibura ry'ibiciro by'ibintu plutôt ibura ry'ibintu bimwe byerekana yuko ku isi hasanzwe hariho ubukene ubusanzwe bwasinzikaje ibihugu bitandukanye byo ku isi. Rero ibihugu twe bisanzwe bibayabaye iyo ubwo bukene bwabaye generalize ku isi ku bihugu bisanzwe bibayabaye bicaye byibonekeza cyane ugasha usanga ni ngorane kabisa. Mugabo tuguma tugerageza muri za ntambara zitaboneka. Rero umukuru w'igihugu abari ko aragwana nyinshi twe tutabona kugira ngo tube tubayeho ubu munsi. Hajya nta mupapa n'umwe aryoherwa abana baraye ubusa. Uguma wiruka wewe mu gitondo ubyutse ukaba wabonye ko umwana atarose icayi ubyuka wiruka kabisa kuko ni wicara ukabona sambiri zirageze umwana akarinda no kukubaza nibibazo ubyuka wiruka kurondeza kugira ngo basi nataronka icayi aze gufungura saa sita avuye ku ishuri. Aha rero na Sebarundi usanga aguma ariko ararondeza kugira ngo ejo ibintu bizobe byifashe neza. Wakurikiranye urugendo rwiwe yagize ariko aragira muri Vietnam ariko twariko turahagarara ku umunsi. Urabona ibisata kuko hajya naho batatubwiye neza ibyo baza kuvuganako kira noneho twebwe mu Burundi haratandukanye n'ahandi. Sebarundi igihe cyose iyaganutse nyene icubahiro haratubwira ibyo bavuganye ko muri urwo rugendo. Mugabo n'igihe baba batarabivuga iyo wakurikiranye neza uba wabonye ikizovamo muri urwo rugendo. Nko unye ikibazo ca internet je mbonye urugendo rwejo naciye mbona ko gishobora gukemuka
vuba cyane kabisa kuko nko ikibazo cya internet carakemutse gato kubijanye na Starlink mugabo Starlink nayo niko ukoreshwa cyane n'abantu bari mu mabiro mugabo urugendo rwakozwe n'umukuru w'igihugu muri Vietnam twibuke yuko arico gihugu kivamwo kirimo Vietere Group ari nayo yanagendeye Vietere Group kandi akaba ari yo yavyaye Vietere Burundi Vietere Burundi ari nayo ivyara Limitere dusanzwe dukoresha cyane ngaha mu Burundi umva nk'ugo rugendo jewe canda guitega ko yuko mu biganiro bagiraniye na Vietere Group ya hariya bashobora kuba kameme akantu ko kuduza connection ibyo nkaba ndiconnecta neza karimo kameme karimo sivyo hanyuma mu rugendo kandi yaragendeye akademi y'uburimyi hariya muri Vietnam hariya muri biriya bihugu barateye imbere gose cyane biriya bihugu Bushinwa Vietnam za Philippines barateye imbere cyane ku burimyi bw'umuceri ku burimyi noneho buteye imbere ugacubona mu migambi keshi president y'amariko aravuga se barundi y'amariko arakorerako ikintu c'uburimyi kiza imbere kabisa rero kungura ubumenyi canke gusuma uko hariya naho babikora baranavuze yuko bashaka iyo academy bashaka kuyihuza na izabu y'u Burundi kugira ngo bakorane baze barungurana ubumenyi imbuto tuze turatera imbuto zirobanuye imirimo ibe myiza burya ntibazokubesha uburimyi nico kintu cambere kiza burya mu iterambere y'igihugu wabyanka wavyemera uburimyi n'ubwa mbere igihe cyose wotera imbere mugabo ivyo urya byose ubisuma hanze y'igihugu ubuzima ntibworoha igihe cyose igihugu dafise uburimyi none tutarabanza kwihaza mu byo gufungura kuko maze kwihaza mu byo gufungura ibindi byose ni facultatif kabisa kuko kwambara nuko wambara wahaze wariye naho wambara ibibayabaye birasanzwe mu gihugu hitabanje kwihaza mu byo gufungura n'ikibazo igihe cyose ibyo dufungura tuzoba tuvyemporota tubikura hanze kabisa yego nuko rero nico nari kugerageza kuvuga ngaho onye kuri ugo rugendo cyangwa kuri aho ka video twariho turaraba kucubahiro ku rukundo ese barundi yagaragarijwe ari mu gihugu ca Vietnam. Yes, reka ndakubaze akandi kabazo abantu bagwanya canke baneguro ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu uko abantu nibabura mu gihugu nike kintu bo babwira navuze ubwa mbere yuko uburongozi bwose keshi usanga bufise opposition kandi opposition irakenewe mugabo twebwe mu Burundi turacafise abantu benshi bataratahura umugambi turimo canke imigambi se barundi ariko aragenderako kandi ico gihe batarabitahura canke abantu benshi batabitahura biratugora canke biragorana gutera intambwe hamwe kwavansiriza hamwe sivyo je hari indirimbo nigeze kuririmba yitwa twirinde kuzerinze woja ku rukuta rwanje yoyibona yoyironka neza andika gute twirinde kuzerinze niko iyo ndirimbo isanzwe yitwa wanditse twirinde kuzerinze ishiza wocu yibona neza rero twirinde kuzerinze bifise insiguro yihe bifise insiguro yuko wewe ubwawe aho herereye jewe nkubaho mperereye indirimbo tuza kwibaha muri commentaire kugira ngo bayirabe bayikurikirane ntangorane jewe aho mperereye ntegerezwa kwirinda kuzerinze mu kwirinda kuzerinze ntegerezwa kubanza kuraba jewe imbere yuko ngira ibyo niteze ku butegetsi ibyo je ntegerezwa nabikoze kuko hari abantu usanga umuntu yijyamiye yigaramiye avuga ati none leta byose irabibona leta nta gihe na kimwe izokugiye ipanga umugambi wo kwarura amasahani igendera tanga kumuhana wewe utegerezwa kubanza kurata ivyo wanje ndiko ndabikora ivyo wanje nategerezwa eske nagiye kurima ndafise itongo nagiye kuririma nateye hace ndindira kwimbura eske ko ntafise umurima naka akaba ariko afise ishani yariko arubaka
nagiye kurondera ku munsi eske naka ko dafise canke jewe ko ntafise umurima muga nkaba mbona no dandaza ibisuguti canke no dandaza ibiyoba no kunguka mbese no bikora burya arumva hacaza kwa kuntu bya bindi bama bahimiriza bene igihugu byo kwirinda kugaya akazi byo gukora ubuzi bwose bushoboka hanyuma tukagira umwete hanyuma tugakora kugira ngo igihugu gitera imbere ari uko jewe umwene gihugu ubwanje nabanje gutera imbere nabanje gutera imbere jewe nirinde kuzerinze hanyuma jewe maze kwirinda kuzerinze leta iradukorera ivyibanze amazi nayarose ndanwa amatara nacanye araka nagwaye kwivuriro rirahari amavuriro arahari banyandikiye umuti kuri amafarumasi arahari sivyo hariho ivyo leta ikora mugabo hakabaho n'ivy'abene gihugu twebe dutegerezwa gukora kugira ngo menyete ku ruhande rw'uwanje singume ndabarega hari gihe mvyuka niramanta canke mvuza ugwamo canke nidogera president ugasanga ndiko ndamwidogera ku bintu ndabizi neza yuko atari we yategerezwa kubikora nimba nzokwidoga ati umukozi yagiye ndasi washatse kuntekera saza guteka mu gikoni ivyo nije ntegerezwa kubyikorera igihugu naco nyene rero gitegerezwa kwirinda kuzerinze wora twese twogira iyo mentalite yawe gabasha niko bimeze igihugu cyose naco gitegerezwa kwirinda kuzerinze sivyo ndavuga igihugu bwacu umunyagihugu amaze kwirinda kuzerinze igihugu naco gitegerezwa kwirinda kuzerinze kuko hari ingorane ibihugu byinshi by'abanyafrika twabayemo inyuma yo kwikukira hari abantu tutigeze tumenya n'ubundi ko twikukiye cyane tutigeze dutahura ico bita kwikukira icarico nibyo ibihugu byose byama bifise umunsi bihimbaza kwikukira tugakubita idefire sivyo tugakoroka gikomando tukagira ante ibintu bikaryoha mugabo muri kwa kwikukira tukibagira yuko hariho byinshi tugihagije muri ibyo byinshi tugihagije rero tugezwa kurondera kwikukira muri uko kurondera kwikukira rero naha tugezwa kuraba ati mbega none ko umuzungu yanyemereye canke ishirahamwe kanaka ry'abanyaburayi ko ryatwemereye ko rizotubakira ibarabara ry'ikaburimbi riva ngaha rikaja Igitega rivi Bujumbura rikaja Igitega ejo kubera ivyo badusavye ntitubikore canke ivyo tutahurije ko bagacavuga ati turabihagaritse tuca dutegereza kwibaza ati mbega none twebwe ntitwogiyubakira tujye baraba ntitwogiyubakira habuze iki niki ivyo tukabikorerako nitwagiyubakira tuza turiko turagira kwa kwikukira ku wacu kabisa bavuga ati muri berube amadolari ni kibazo yabuze yabuze amadolari navahe ava muri Amerika none tuyaronka gute tera ikawa tera icayi lima amavoka lima stevia dushore hanze imbura ubutare dushore hanze bigende neza sivyo kabisa none ya madolari ninda zoyakwima kandi bufise ivyo washoye urayizanira bavuga ati tuje kuyironderera rero twikukire hanyuma twirinde kuzerinza tuvyizanire sivyo kuko nta muntu azoza kuyaguha kuri gusa kandi nta n'umuntu azoyakwima ufise ivyo wamushiriye kweri umunyagihugu umwene gihugu tumwankuraje imba hari imikawa agafaranga nawe akabone hanyuma ashagira umwete aje gutera ibipimo byose yaze gutera ibipimo byinshi vy'ikawa dushore hanze ikawa iboneke tuba turiho turirinda kuzerinze nimba uwo munsi ziriya mashirahamwe nka za Fond Mondial shobora kuvuga ati je ndahagaritse imfashanyo nari nemereye u Burundi twatumva ati yo turapfuye ibara riraguye none ko imfashanyo bari batwemereye ihagaze nihe handitse yuko nihe mufitaniye garanti yuko imyaka yose uzorinda apfa gufasha voilà n'ikindi kibazo burya no kugufasha kandi navyo bifise ikindi kintu biba binyegeje inyuma sivyo byagufasha rikarana kwiba bifise ikindi kintu biba binyegeje inyuma none niyihe mpamvu ituma imfashanyo
zidateza imbere ibihugu vya Afrika sivyo imfashanyo zikama ziriho ziraza mugabe ibihugu vya Afrika ugasanga ntibitera imbere muzungu hari abazungu benshi hari ibihugu byinshi ujana projet nk'ubu nogena handika projet avuga ati je nshaka gutanga ubukingirizo mu banyagihugu bose butatu ku munsi amafaranga baca bavalida kandi avuga ati uwo munsi ngomba nubake kaminuza y'akarorero ibihugu vya Afrika y'ubuseruko bize birigamo nta mafaranga baguha haba hari kibazo rero zijya mfashanyo nazo nyene hariho rimwe na rimwe utuba twinyegeje inyuma twe tutamenya muri za ngwano z'igipfungu kabisa sinzi ko wigeze wiyumvira impamvu 2016 Sebarundi yatwara ico gihe yigeze kuvuga ati amashira hamwe mpuzamakungu turayahagaritse abantu birigwa ku kirimba kwa nyakubaha n'ukuri turagusavye nyene cubahiro turagusavye n'ukuri dusubire dukore tubandanye dukore kumva ati umuntu magarika areke kumfasha mwaza kunsaba ikigungwe kugira abandanye gufasha kumfasha uva hatari ikibazo ibyo weje mu gitondo wewe wozona umuntu akugemuriye igisimbo igiseke gishishiriye no muhira ati n'ukuri nari ndakugemuriye ati n'ukuri jewe kubera ntakuzi kandi ntakwizeye ibyo bintu ungemuriye ndabyase bisubiza inyuma ndakwinginze byakire n'ukuri ubifungure bino bintu nakugemuriye ndakwinginze ndagusabye haba hari akandi kantu akandi kantu kinyegeje inyuma rero igihugu tegeza kurondera gukora no kwibako muri uko kwibako rero naha Sebarundi yashize imbere iyi migambi ituma umwene gihugu wese mu myaka iza azoba ashobora gufungura neza muri yambona kazoza ya 2040 2060 sivyo kabisa kavuga ati umuntu wese nagenda rime uwo mugambi rero wewe wumva utawumva hari abamaze kuwumva hari kandi bariko barakorerako unye imisozi yose bararima hagafuma hakena amase hari abantu batazi kilo cy'umuceri ukigurwa gute mu misozi yose bararima hagafuma hakena amase rero amase nayo ejo akaba yabonetse neza mu misozi yose bakorora imihana yose bakorora hagafuma hakena ubwatsi bwo kubigaburira kubera ibitungwa byabaye byinshi aho higeje bavuga ati dutera ubwatsi bwishi hanyuma tugaburire ibitungwa byacu Sebarundi ashira imbere iyo migambi kuko kubaka ihinguriro muga kubaka ihinguriro utararondera ibyo uzokoresha mu guhingura muri iryo hinguriro ryawe dusubira hahandi sha tugenda gusuma ibyo gusuma hanze ibyo tuzohingura muri iryo hinguriro ingano tugasanga nizikeye kandi dufite imisozi myinshi twari kuzirimira baza gusuma ingano hanze nyinshi zo kuza guhinguramwo Amstel muri Bralud hinguramo Primus muri Bralud aho urabona tuguma dutera inama bati bega ka Amstel ntiko gahingura mu kigori bikagenda neza cyo dutera ibigori byinshi kandi noneho ni byinshi turanabifise mu mastoke birahari ikihari rero tugwiza umwimbo tumva umugambi w'umukuru w'igihugu imigambi ya Sebarundi hanyuma igihugu tugikunde nawa nka konka nyina ngo agwaye amahere niko bahora bakunda guca umugani ucanka utacanka igihugu ciwawe niki urumva muri Amerika nka canke Burayi bagiye ngo hatonga umushinga amateka ngo mu Bufaransa ngo afise inkomoko mu Burundi ako kantu ntigafudika shaka uronka ubwene igihugu bwo muri Amerika cyabwo buntuzeye bakamara halise bavuga ati umukandida unye w'abademokrate afise inkomoko mu Buhindi afise inkomoko mu gihugu kanaka ntigafudika igihugu cawe nikijya nyene iyo uzoshaka kugenda ubu ufise ubwene igihugu cawe nikijya nyene mugabo hari abantu nyene donatire basanzwe bafise mu mutwe hari umuntu rego uwo munsi naho mugirira iki aguma gutuka atopfarese kugutuka kandi bagereje bakiraje itu bavuze ati waba umwami yahaye amata niyo bamwimye amatwi kabisa baje abantu bigera bahera bamaho hanyuma cyo tuvuga ati hariho agakuru kamwe mbona shaka campeza agakuru kamwe kigikere n'agakoko bita scorpio
byari ku nkengera y'ikiyaga havuga ati none dukeneye kuja hariya mugabo Scorpion ati Jesse nkene sinshoboye koga igikereti aho ni wanje bagati rero kubera bwa bumwe dusanganywe ko gufashanya weja ku mugongo ndakujane sibyo Scorpion isimbiye ku mugongo igikere cihereje amazi kiragenda kirumva kiroga na Scorpion kijabukana kiragenda bishitse ku mupaka wo hakujya Scorpion ikiberariye cyagikere kwizose nwa urumva mugabo urumva igikere ukuntu cyagaragaje urukundo cyavuga ati nubwo biruko ubu mwene data ari mu bibazo turi mu bibazo dukeneye kujabuka hariya kandi wewe ntavyo ashoboye ndakoze ubufasha ndamujane barashize hakujya amenyo kwizose puko kandi Scorpion nagakoko gafise ubumara gose bukaze gose ujya Scorpion ikuriye amahirwe yo gukira ntabari meshi gafise ubumara bukaze cyane cyagikere kirihweza kiravuga ati ariko muvandi ariko gamuvandimo nkuri ciza ndakujabukane ndagushikane hakujya ucundya Scorpion irihweza iravuga ati ariko ati muvandimwe burya naho ndakuriye rero sinakwanka mugabo niko kamere kanje niko kamere kanje uruba ikibi kirimwo kuryana birimwo niko kiremwe niraba ati wayikoreye neza wagize nte wagerageje wigoye mugabo kubera birimwo itegerezwe kujya ico gikere akeshi rero twama dusigara turarira iyo umuntu apfuye cyahe umuntu atakihari niho tubona akamaro kiwe havuga ati yo tinaka yari umugabo kweri yari umugabo ati naka yari umugabo ubu nk'uwo baza muri Libya abene igihugu avuga ati sha wamutama Gaddafi naho twavuga ngo nishigwa rudubi naho twavuga ngo atwaza umukazo atwaye imyaka 40 ducura bufundi na buhoro sha yari umugabo ndashyesere ati yari umugabo kweri kubera iki ubu unye inyuma ya myaka 40 niho bariko bariyumvira ati ibintu byose yari yaduhaye ubu ni ya zero ubu ni ya zero bavuga ati yari umugabo n'ubu unye ntuzobura aho usanga bariko abantu bamwe bariko baritoraguza ugasanga ngo sha kubujya abantu babonye nk'ibyabaye muri 2015 mu Burundi havuga ati bujya hajya twari duhaze twarabasazi cyane bujya mutama yari umugabo vraiment mutama nawe nyene yari umugabo aho usanga umuntu bariko baramuvuga neza yarigiriye niho batangura dusubira kumenya ati yari yarakoze ubwigoro yari yakoze ibi nibi rero inzego z'igihugu tuzishigikize ibikorwa hanyuma tuziyoboke hanyuma tumve yuko ikintu ca mbere gikenewe ca gitangura no kwihaza ibintu byose tuzokora tutarashobora kwihaza mu bifungurwa tutarashobora kwihaza mu by'iwacu nta ntambwe tuzotera novuga naho noshaka nkageza ngaho yego kabisa usiguye ibintu neza cyane kandi uvuza amajambo y'inkora mutima twirinde kuzerinze cyane katugushimire sawa dushimire n'abari ko baradukurikirana turabakunda cyane wowe utaragira subscribe banagira subscribe like share comment ufise ivyiyumviro uratwandikira katubwira aho twokosora turabakunda cyane my name is Ziram Promoter bye bye